turi umugwi w'abanyeshure twagiye hamwe nk'abantu twashinga kunyamugari. Hanyuma mbere washaka icimviro caranjemwo turavugana tuti twe twarabaye kunyamugari tuhaca turi abana turi batoyi, mbega vyoba vyahereye kirya gihe nyene, mbega ubu dukuze twagiye mu bundi buzima dufise abuzukuru dufise abana dufise abuzukuru vyijana uko nyene, bica twiyumvira kugira umugwi wa groupe WhatsApp. Uyu mugwi tumaze kuwucrea abantu benshi barabishimye, turaja hamwe, tugiye hamwe tugakubitamwo inkuru tukibukana ingene twakinye umupira, ubuzima twabayemo turi abana, bibi bintu binezereye cyane. Hanyuma mu nyuma turavuga tuti tuzofata kanya tuje hamwe tuganire twiginane tuyage tuvuga iby'ubuzima tugezemwo. Twaragiye hamwe turicara turaganira, abantu baragira imanza ukamushikira ukamuterera. Mbega ishuri ryacu turarihevye uko nyene, hahandi batwigishije gufata itushe kukigura vyijana uko nyene, tutika ntivyogenda uko. Niho twaca tugira iciyumviro yuko twosubira kandi gutemberera ishuri ryacu. Twariyumviriye ivy'ibitabo, mugabo baratubwira bati oya ibitabo barahindagura, barahindagura ugasanga ko umwaka uheze barahinduye bazanye bishasha bivanye n'intunganyo ngene ko batunganya ibintu. Mu nyuma duca duhitamwo ko twogira intebe. Icerero c'intebe caje gishimangira kuko je nk'akaronka je canke abo twatangura kuri ishuri rya Nyamugari, twe twatangwe ku ishure abo twatanguranye ngaha mu ya mbere mu ya kabiri mu ya gatatu ni ishuri rya sous convention ya Église Methodiste. Barubatse ishure hanyuma baca bataranariheza baca baraduhamagara turatangura. Twe twicara ku mabuye hanyuma ukandikira ku mavi, hanyuma nimba ari itushe canke ikigura twashira kwidirisha. Rero mu migambi yacu intebe novuga twatanguye kuzana nizi. Twosaba rero ishure, abayobozi b'ishure, abigisha bahakorera, novuga mbere n'abanyeshure mutwakirire igikemanyi cacu. Igikemanyi cacu tuzanye ni izi ntebe mubona, kandi mu migambi yacu turuguruye. Twifuza ko nejo na hirya y'ejo tuzozana izindi. Turazi kusanga hari ubukene bw'intebe mu mashure, twaramaze kwiyemeza ko tuzogenda turazizana buhoro buhoro, turose 10, turose 20, turose 5. Twifuza ko ico kibazo cohera. Turazi ko mu mashure abana biga begeranye cyane gusanga bicara ku ntebe ari benshi. Twifuza ko bishobotse bazicara ari 2 canke ari 3 gushika ico kibazo c'intebe gitora inyishu. Mu migambi yacu rero no munsi turuguruye n'ouverture. Rero bavyeyi n'abandi bigisha bose batwigishije turashimira cyane ku bumenyi mwaduhaye. Nimba bajya abantu bashiki bacu bene wacu bari hajya mubona bameze kujya babereye kujya, nimwe mwabigize mwaragize uruhara. Rero turabashimiye cyane, muguma muturuta tuma dushima cyane, mwarakoze Imana ibahezage. Aho ni twizina abigisha benshi batwigishije, abakihari n'abatakihari, abari kure n'abari hafi, turabashimiye cyane. Umutima mwatweretse tuguma n'uno munsi tuwukenguruka, mwarakoze gose. Turabashimiye cyane, mwarakoze cyane gose. Uyu ni umunsi w'umunezero ntangere, sinzi uko twobivuga. Twumva tunezerewe cyane ku mashuri aya mashuri abiri nk'uko twatewe iteka. Mu by'ukuri ngira nuko nyene mwagaciyeko mukicara kwibuye nk'uko mwabivuze. Ubundi turavye mwishure tugasanga umwana areka arakora ikibazo yicaye ku mavi canke atunereje, tukibuka uko bavuga ati wicara neza ukiyumvira neza, waryama neza ukarota neza. Duca dusanga mwaje hageze. None rero ijambo ry'abazindukanye uyu munsi twarishimye kandi twarishimye kandi kwizina ry'abayobozi tubona kino kibazo
nukuri turashimye n'uyu mugwi mbere n'uwawukoranije mbere bitubere n'akarorero natwe aho twaciye tuze tuhibuke. Nimwaheza kwiyumvira kunyamugari muraheza muduze kumena ndetse no mu Kimina no ku mugwa mukuru tuze dushikire muragende mubitegure neza nkuko muze hariho abandi ubundi kamo hariho ikindi gikorwa kinini gisigaye. Ibi rero biza vyunganira muri bwa bumenyi turondera mu bana bacu bicare neza bige neza basome neza. Iri shuri haraheze imyaka 2 riko ritwereka umwimbo mwiza muri iri shuri shingiro mu w'icenda. Ni kuri ayo majambo rero nshimye kurangiriza ko subira gukenguruka aka karyo keza muturonkeje no kuturonsa ingabanwa umukama bahezagire tugire Kristo. Dukenguruke kandi niyi ngabayire mwashikirije iri shure rya Nyamugari. Twebwe nk'abarongo ikomine turanezerewe cyane kumva ko igisabo twabashikirije nk'imvukira igihe twari twicaye hamwe turiko turavuga tuti turabe tugaruke turabe aho twaciye. Vy'ukuri novuga nti mubaye aba kabiri kuko hari izindi mvukira zo ku mutumba wa Gitenga nabo barafashe intumbero nyene barashikiriza intebe. Twe twavyise kuriha intebe twicayeko, niyo ntumbero twatanze. Hari ku Pasika iheze twicaye hamwe tuko turavuga ati Pasika iwacu tuvaho twihaye hangiro ko imvukira twese umuntu wese azi ko yaciye ku ntebe y'ishure asabwa kuriha intebe yicayeko. Hariho ababikoze muri rusange mu ikomine kandi turakenguruka ko ndazi namwe bwe mwaragiyemwo. Intebe twarazironse twaramaze kuzikwiragiza ku mashure yose agize ikomine ya Kabezi.